Amahoro y'Imana abane namwe, nezerejwe no kubana namwe muri kino kiganiro kigufi ku majambo tugiye kuganirako. Ndaza kuvuga ku ijambo rivuga ngo iyo umugwayi ahawe imiti agaheza ntayifate canke akayifata nabi, ntayifate uko bamubwiye, hanyuma akaruhira gupfa, urupfu rwiwe ntirubazwa iyo miti kandi ntirubazwa n'umuganga yamuvuye, urupfu rwiwe ruri ku gatwe kiwe. Muhava mubaza muti none ubivuze kubera iki? Ni kubera ca kibazo ngize iminsi ndiko ndavuga ko ikibazo kivuga ngo mbega ukwizera rukirisu niko ni kuzima, ni kwiza ku bantu, ku miryango, ku bihugu, canke ni isoko y'ingorane. Naragitanguye kukivuga ko ico kibazo, rero ngiye kukibandanya ndacishura. Burya abavuga ko ukwizera rukirisu atari ikintu kizima, atari ikintu ciza, baba bafise ibintu baba bafatiyeko, nubwo nkuko twabibonye usanga mu vy'ukuri atari ivyo umuntu akwiye gufatirako. Ariko nanje vyarigeze kunshikira, ndagera igihe ndavuga nti mbega kandi nari umukirisu, mbega ibi bintu vyo kwizera ni ibintu bizima canke ni ibintu vyo kudusamaza gusa, nta kintu c'ukuri kirimwo? Muti vyari vyakugendeye gute? Jewe nakuze ndi umukirisu, nakuriye mu kwizera rukirisu, hanyuma aho nageza gutahura, nagerageza gufata ijambo ry'Imana nk'ukuri nkwiye kwisunga. Iki jambo ry'Imana rimbujije nkagerageza kukireka, ico rinsaba gukora nkagerageza kugikora. Ariko ngize gutya nza gusanga mu bakirisu bene wacu, bene data, harimo abanka abandi bafise urwanko n'amacakubiri, kandi nzi ko Bibiliya idusaba gukunda abandi. Ntidusaba gukunda abasa natwe, abameze nkatwe, abo dusangiye ibi na biriya. Idusaba gukunda abantu bose kuko bose niyo yabaremye. Hanyuma uretse ivyo, narigeze kumva abantu bakoresha Bibiliya bariko barasigura igituma hariho abantu bahunze igihugu. Hari mu gihe c'intambara bakavuga ngo bajya bari ku muvumo wa Kayini, ngo Kayini niwe yavumwe ko azokwama yerera, ngo rero umuntu yama ariko arayerera, yama ariko arahunga, n'uwo muvumo wa Kayini uba uri kuri we. Mugabo nibuka ko Yesu nawe yahunze, yarahungishijwe igihe yari akiri umwana, Herode ashaka kumwica n'abandi bana b'i Betelehemu. Hanyuma umumarayika arabibwira Yosefu, maze arahungisha umuryango baza muri Afrika. Navuga nti none Yesu nawe yari ku muvumo wa Kayini ko yahunze. Nibuka irindi jambo rivuga ngo munezeranwe n'abanezerewe, mubabarane n'abababaye. Nkibaza nti umuntu yahunze, yataye igihugu, yataye umuryango, yataye akazi, yataye amashuri, abababaye, none nka mwene data, nk'umuntu dusangiye ukwizera vy'ukuri, kubabarana nawe nukuvuga nukumwita uri ku muvumo wa Kayini. Ivyo bintu numva biranyobeye, bintera kwibaza ibibazo vyinshi kubijanye no kwizera rukirisu. Ariko kuko nari nsanzwe nsoma ijambo ry'Imana, nsoma Bibiliya, iki kibazo nticyangoye kwishura. Igituma bamwe bibagora kugeza naho bafata ukwizera rukirisu nk'isoko y'ingorane, nuko baba barondereye inyishu ahatariho. Umuntu yitondeye ijambo ry'Imana akayisoma, akagerageza kurondera ico Imana ivuga, ico isaba abantu bayo, nta mwanya muremure uzoteba azobimaramwo atarabona yuko ingorane itari ku kwizera rukirisu, ahubwo ko ingorane iri kubiyita abakirisu canke kubitwa abakirisu, ariko ingeso zabo zitagaragaza ukwizera rukirisu vy'ukuri. Jewe rero vyaranyoroheye kwishura ico kibazo, ariko ndatahura cane umuntu agifise, ndatahura umuntu azazanirwa. Nico gituma nipfuza kubandanya ndabaganirira kugira ngo uwo bari muri ivyo bibazo ashobore kuronka iyo nyishu. Mu gufasha abantu bafise ingorane rero, hariho ibibazo bibiri nashaka kubabaza. Kimwe namaze kukivugako. Mbega umuntu bamuhaye umuti mwiza ushoboye kuvura ingwara agwaye, ariko akawufata nabi canke ntawufate, hanyuma agapfa, none wo kwagiriza uwo muti ko ari wo wamwishe? Ikibazo ca kabiri, uciye hajya bagurisha ivyo kurya, ukagura umunyu ugaca uwuzana muhira, aho kuwushira mu vyo kurya ukawushira mu kabati hariya, mbega ububihe bw'ivyo kurya mu mwanya wo kubifungura bikubihiye, ubwo bubihe wobwagiriza nde? Wobwagiriza ivyo kurya
canke wovyagiriza umunyu canke wovyagiriza nyene kuzana umunyu ariko atawushize mu vyo kurya. Ico ndiko ndavuga niki? None nimba umuntu yiswe umukirisu ariko ntafate vya vyizerwa vy'urufatiro biranga abakirisu ngo abigire ubuzima bwiwe, none ivyo inkurikizi zo gukora gutyo wowe wumva wozagiriza ubukirisu canke wozagiriza uwo mukirisu? Narirya abakirisu bose bataba bameze gutyo. Ni kubera iki inyifato mbi y'umuntu umwe, y'umuntu babiri, y'abantu batatu, bane, batanu yoca yagirizwa ukwizera rukirisu kandi ikosa aribo barikoze, ikosa ritakozwe n'ukwizera rukirisu? Murumva ko mu vy'ukuri bantu muvuga ko ukwizera rukirisu ari ngorane, murakubeshera. Ukwizera rukirisu siyo ngorane. Ingorane n'abantu bakwiyitiriye ariko batakugendera, kandi iryo kosa bakoze ntimukwiye kuryagiriza ukwizera rukirisu. Mukwiye gufata abo bantu nyene mukababaza igituma bameze uko bameze. Hari abantu bitwa abakirisu ku mazina ariko mu ngeso zabo batagaragaza ingeso z'umukirisu. Hariho abandi batahura ubukirisu ukutariko, kandi iyo umuntu atahuye ikintu kutariko akigenderamwo ukutariko. Nico gituma ngarutse kuri twebwe abakirisu n'ubundi mvuga ngo reka tuba abantu bafise umwete wo kumenya ico ubukirisu busigura, ico Imana idusaba, duheze tugire umwete wo kugikora, dusaba Imana idushoboze, ariko ntituba abantu batukisha izina ry'Imana kubw'ingeso zacu mbi. Imana idushoboze, kanatsinda yoyo nivyo ishaka kandi iriteguriye kudufasha. Aha naho avuga ngo Imana idushoboze, yoyo ndazi ko ku ruhande rwayo yiteguriye kudushoboza, ahubwo aho bipfira ni mu kudashaka kwacu, ni mu kutabishira ku mutima. Enda rero tubishire ku mutima, ubukirisu bwacu bugaragarire mu ngeso, kugira ngo abatubona bakunde ubukirisu, kandi naho turi hahinduke kubera tuhari. Imana ibahezagire cyane, Imana ibakomeze.